déplacement amafaranga yego karimo amafaranga umuntu baguhereza amafaranga ukandikisha ku munsi cyangwa gukora ibyo by'ikiyede urumva nakoze ikiyede iminsi 3 nacengwa makuru twarose ngo koresha umwanya yarigeze kwara ngo yari umusheri wawe kiriya gihe nivyo koresha umwanya nigeze abo umusheri wanje muramubeshe yarapfutswe yarandeshije nkuko wowe wandeshe kwikata reka micro reka kuzira rindira reka numva bazema yentangu don vuga ivyo ejo mayere karavuga gute rero wewe umbwira yuko atakazi ufise uvuga ati ndagusabira akazi kwa igisirei bawe kwa igisirei honyene hose ariho hose despa musema TV ni muze ibuze mu makazi reka okay Sauda nimba atari banga ako kazi wagiye gukura gushika ushugwara nakazi bwoko ki bayene ndagwaye grippe wambugishije nje numva n'umutwe kurameneka ngo narikuza kukuraba kwa muganga wari gushupitera upfu bwo nyene urakabura utaje kuko ukuntu tumye ntwenga hama nari ngwaye kwera akazi nagiye gukora nagiye gukora akazi kandenge peut-être maze 3 mois et demi nibarutse urumva nagiye gukora mfise 2 mois urumva nari nkiri umuvyeyi bya cyane haza amezi abiri bibabutsushuza gukora akazi karuhiye si life ubuzima ariko igitereko nticari bwakomere urazi igitereko wewe ninjye twakize mu ishuri kandi kazi ndagusarishira idema ye kauka none umunsi nzobona mfashe mikro uku nzotangura kumwe by'abasho zanyu nkawe no gukurira ibanga kwikata reka mikro reka kuzira rindira reka numva bazema yentangu mfise azufise inzara urabona ngo mungiza umva ukabikupa na kiganiro nzosura gupfa ndaguhaye bivuge urumva yego eka ndakubabarire kuko wakufye mikro ijwi ariko umva nzogushira kwa rubanda fise mikro zanje kazogira chance mbi ngafata mikro uku nzohera kuri umwe ndabishira hagaragara ndaguhere ko wewe nyene we nwereye ko nuhora vuga bandi aje urazi pole mayere bijyanye no kufyijwi nze bishira hagaragara okay ntaco Sauda mbwira rero wowe akazi wakora nimba atari banga karakahe urumva mvuge iki none ubwo muntu ubwoba bwo kukubaza Sauda si ubwoba kandi akazi nakora narakavuze sawa narakavuze narakora ikiyede natanga ugenda koza amacupa urumva hari muri zizenya bishiramwe hajya mu gagara ndagahagarika bivanye ni kure déplacement amafaranga yego karimo amafaranga umuntu baguhereza amafaranga ukandikisha ku munsi cyangwa gukora ibyo by'ikiyede urumva nakoze ikiyede iminsi 3 nacengwa urumva wewe mu bisatsi n'ubuzima bwawe Sauda wewe na hamwe abantu muja kwinjira mu byo bitaba bageni we wintakije warushoboye ntajo nari nshoboye ko yari bwa mbere mbeho ukijya gusaba ikiyede byarakoroheye ko bari bakoze nk'umustare bakabona ugiye gusaba ikiyede ubwo ntibavuga ati mabuja bipi umva mail ubuzima bwacu kenshi ni tura faking life urumva abasitari benshi barafakinga life urumva ubuzima bwacu kuri kamera turaboneka ikindi kintu ariko inyuma ya kamera hari ibintu byinshi cyane gose byihishije byinshi cyane gose urumva nkawe ngamayera usanga uri ngaha kuri kamera uhejeje gukora kamera ubundi buzima buri inyuma ya kamera batazi ni bwinshi reka gende mwo babiri ego harimwo mayeri kiramvu na Amos ndwaruki twamos rero uri watwahura mu isite nzo ndi Amos ariko imbere ya kamera nzo ndi maye
ku mpamvu z'akazi kandi rero ni hatari none uti rero giri hariho abantu bazi yuko ngaha mwaka kazi ari kwayorayora abo bantu aricyo babwiye ntabwo yiwe kaguciye ko warigeze kuba mama waka n'ubu racha mama waka be ya kwanza umwana wiwanje izina niryo rizomva kuko umwana wiwanje nuko yitwa nizo kuva ko nico gituma risado umwana wanje yitwa Waka Light umva gusa jarahi kuburi mama wako uyu munsi uri mama waka uwo mwana ariko bwa mbere ari mama waka w'ikinyamakuru ikinyamakuru ego niyise ngo mama waka w'ikinyamakuru sawa izina niryo banzi benshi mama waka sawa bakarivuga peut-être SAUDA SHELTON bakavuga ni SAUDA SHELTON n'umwana wanje yitwa Right wa yitwa Light gusa yitwa Light gusa oya afise amazina ane AKES yatoya 2 na utora ni by'abasani sivye muri industry hatari okay ni bande bantu ushimira SAUDA bagufashije kugira uve mu bitaro n'abantu benshi abafana banje bubahwe Imana ibongerere imigisha arumva n'abantu benshi bamfashije sikuvuga ngo abamfashije ngo nibarutse harabo bamfashije nk'icibungenze ngera n'ifisi inda naragwara sana mayeli wari magara y'ugwembe sana naragwaye cyane gose ndibaruka n'ubu ariko ndashimira uhoraho rero kubafana biwanje Imana ibahezagire no musi nimba ndi SAUDA nga mfise amagara meza ni kubwanyu Imana ibahezagire ku bantu bose bakurikirana SAUDA ku bantu bose bagira gute bamba hagufi ba supportinga Imana ibahezagire cyane no bashiramo n'umwete no kuyumvira ko je no subira kandi no kujimbira kamera gusubira gukora novuga yuko Imana ico nabasengera ni Imana ko yabahezagira gusa SAUDA hari abantu benshi bafata abafana nabi wewe abafana bawe kubwa ubafata nk'iki mani wofata abafana nabi ariko ari bagutuma no musi uri hejuru abafata nabi ico ni kintu kitameze neza wewe hagati y'umuryango wawe w'amaraso n'umuryango w'abafana wo bihayitandukaniriye ndakubwira ikintu kimwe mayene ngaha tuko turakora siko dufite amafamiye tuko turagira uravye imiryango ya kino gihe mvuga umuntu wese ayirabana n'ubuzima bwiwiwe sawa bajya abafana biwanje je sindabafata yuko ari abafana je ndabafata ko ari famiye yiwanje ego okay wewe turiko turakubona uyu munsi ukina amafilime amaresi ndundi kandi ziko ziraba hiti mbega kuva kera wamye yakina canke vyari biganiro gusa ntabwo nahora nkina filime byari biganiro nakora ahubwo jewe ku bwanje nifuza gukora filime ariko ntibyari bwakunde kuko ikinyamakuru nakorera ko ntabwo bahora bakina ibintu vya filime narabibasaba ariko kacumengo ntabwo babibona neza cyari ikinyamakuru cawaka none nakoraye oya birashika umuntu aca ku binyamakuru byinshi waraciye n'ahandi mbere yuko uja muri waka kudabika imyoni none nimvuze waka kushunda bana SAUDA yiye nakora muri waka mbe muri waka wari uhageze gute vyageze gute kubishikeye okay na hano mbere nahora nkorana na Don tugikorana yari TV nshasha hama mu nyuma byari bya famille urumva ko n'umuntu utayikorera ko muri iyo TV twakorera ko ni grand frère wacu ari Dubai rero niyo byatumye menyana nakoresha umwanya campasira muri waka sabira akazi muri waka ncandagenda muri waka makuru twarose ngo koresha umwanya yarigeze kwara ngo yari umusheri wawe kiriya gihe nivyo koresha umwanya nigeze abo umusheri wanje muramubeshe yarapfutswe yarandeshije nkuko wowe wandeshe cenda kuresha SAUDA ubwo mbonteranye na AKES ndapfuye ubwo mbonteranye na AKES ndapfuye Don vuga ivyo ejo mayere karavuga akoresha kuri telefone bakunze bishume diatagwe kuza byo kundesha gomba nteranye je ndabihevye